Mboraji, boys tag team. We're rocking well beach tomorrow. Wow, man, it's my second time here. It's nice, you know. Yes, we are here. Yeah. Let's eat it. Let's eat it, my boss. Yeah, let's kill it. We are here. It's going down. How was your day? It was long. Yeah, it was long. It was nice, but it was long. What do you think after just to rest. So me question Just to rest. nothing much, nothing less. Yeah, it's our second time here. This time was nice. I'm hoping even this time is gonna be nice. You know, Burundi people are welcoming. It's nice. Yeah. No. No. South is a big country. It can be understood. So, what are you ready to be at the show for Burundian Burundian people? Nothing but fire. Fire. You're gonna kill all of it. People here go crazy over music. Whenever you perform, whenever you do your performance, you enjoy because they also give you the energy. Now South Africa is known as the country of beaches of Amapiano. Yeah. What kind of a music are you are ready to play tomorrow in Tanganyika Summer Fair? It's Amapiano, it's 3-step. Now there's a genre called 3-step. You know, in South Africa we set the trends, you know. Now there's 3-step. You're gonna hear it. Yeah. That's a last word, not to conclude. 1 second for everybody. A last word, a short last word to conclude. Everyone. Take the microphone. Tech team is here. Please come through tomorrow. Well, beach. Let's rock together. Let's have fun. Let's make new memories together. Come on. Come see the fire. Yeah. Good. Ndabahaye ikaze muri Wild Beach muri Tanganyika Summer Fest. Muzoza muri wesh turyohewe hanyuma sama igirihere tuyisezere n'abana na Dimanche muzoza muzanye abana b'iwanyu tuzoba dufite amaje y'abana hariya pisine yose kandi turabiteguriye neza. N'akabayito akagabanyije gatoya n'umututiye muzoza kuwisha. Murakoze cyane nitwa Doris mpagaze hano nka Gerard ariko ntagaze nk'abaserukiye le patron w'iki kigo iki evenement iteguye neza cyane nkuko babivuze event planner Mr. Boniface Knoch birateguye neza murana ko na Brody avec kinyobwa cha Amstel Blight yagifashe umugongo bakora dekora bagira amapodium ameze neza ibibanza by'iteka bitegura imiduga yamaze kuba ready izotora abantu bose kuri plaza tugimusana ko amatike ari ubwoko bubiri ya 20,000 ya 50,000 kandi umuntu wese azoyaguza itike azofite droit yo kuzana bisi kubusa atacarisha bisigaye abashitsi bacu bamaze gushika biteguye bameze neza batanze ubutumwa ku maradiyo atandukanye babahamagaye ku maradiyo bariko barakora ubona ko bitewe kuziryohereza umunsi nosaba ko abantu bose mwoza musiduka niyo nka mukaza nibaza ko ari umunsi nyuma y'imyaka ishika kuri 3 dutewe na Tanganyika itwaye ama beach mesh niyo evenement ya mbere izobaye kuri beach kandi iheza sama rero twobwa abantu bose ko gutegura bakaza bisigaye natwe tunga ku bwanyu tuwe service nziza tubakire muryoherwe umererwe neza murakoze ciao ciao. Thank you for the invite. It's always a pleasure. What did you say in Zulu? Zulu. I'm gonna translate it in Swahili. What did you say? Nyatanda. What? Nyatanda. Yeah, me also say no napenda sana ne. Get the pipe started. Hey, wow. Hey. Wow. That's how we do. That's how we do.
So guys, kanda bashimire abajournaliste bari ngaha nongere ndabemvite ejo guhera isaha 9 Ranton DJs tuzoba turi ngaha. You already know the vibe, expect the best. Muko mubizi twebwe ntidukoresha amajambo. Reka tubatumire tubibutse ko umuntu wese yaguze tike hazo hariho bisi kuri plaza zibazana ngaha for free. Nimutumire abandi bantu rero muze turyoherwe twese aza ari kirori ca nyuma ca sama. Karibu mwese rero turyoherwe. Alright, thank you very much. I'm still bright, man. Thanks for the opportunity and also my brothers here. As a tech team, we really appreciate it very much. So my people, get your tickets. Let's rock tomorrow. It's gonna be a bang. It's gonna be nice. After the party. Let's go, Ben. Bro, open. Yeah, I'm opening. Man, open. Thank you very much. Open, bro. Open.